Imana ibasha guhindura ubusa imigambi n'imigabo y'abana b'abantu. Imana ibasha guhindura ubusa imigambi y'abaguhiga, imigambi y'abakugwanya. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero cyane kuri mwebwe mushishikara kudukurikirana aho muri hose, kandi turabashimiye ingene mushishikara gukwiragiza ubutumwa bwiza, kandi twarabibasabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abana b'Imana, abakunzi b'Imana, inshuti z'umusaraba, mugerageze gukwiragiza ubwo butumwa kugira ngo batari bake babone ukugira neza kw'Imana kandi basangire natwe ijambo ry'Imana. Rero nkuko tubibabwiye, ikiganiro ni ugusenga guhindura ibintu. Mukaba mugikurikirana kuri WhatsApp imisi yose kubo turungikira ubutumwa, canke mukagikurikirana ikiganiro kuri Radio Buja FM kwa hano abari mu gihugu hagati. Mbere mukashora kudukurikirana no kuri YouTube hamwe na Facebook, wandika Pastor Nduwimana Joseph. Ushobora no kudukurikirana kuri application Buja FM. Ako kanya nyene ucudukurikirana imisi yose ku munsi wa gatanu saa 8 ijoro. Tuba turiko turavuga ubutumwa aho kubari hanze y'igihugu canke abari mu ntara hagati badashobora kumviriza Buja FM, baca batwumva tukaca tujana inahe ibitangaza kuri radio. Rero kuri Buja FM ni saa 8 y'ijoro imisi yose ku wa gatanu kugera mu gatondo, hamwe no ku munsi wa gatandatu mu bucagucagu saa 11 mu gatondo gushika isaha 12. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Nehemiya igice cyaho cya 4. Reka dusome ku murongo waho wa 15. Nuko abansi bacu bumva ko vyamenyekanye muri twebwe, Imana ihindura ubusa imigabo yabo, natwe twese dusubira ku ruzitiro, umuntu wese ku gikorwa ciwe, Imana nishimwe. Ryari ijambo ry'Imana nagomba ko dusangira, ariko cyane cyane ijambo nagomba ko duhagararako ni iri jambo rivuga ngo Imana ibasha guhindura ubusa imigambi n'imigabo y'abana b'abantu. Imana ibasha guhindura ubusa imigambi y'abaguhiga, imigambi y'abakugwanya. Nsubiye inyuma gatoya, mbega yihindura ryari? Aha twumvise inkuru y'uwitwa Nehemiya, niho jambo ry'Imana ritubwira. Nehemiya yari ahantu hari inyambukira mu kindi gihugu, hanyuma yumva amakuru yo mu gihugu ciwabo ingene cyabaye imisaka, ingene abantu bashwiragiye. Uhereye mu gice cya mbere muri Nehemiya urabona ingene yasenze Imana cyane, agira intuntu mu mutima yuko yumvise igihugu cyabo yuko cyasambutse mbere cyabaye imisaka. Nehemiya yipfuza gusubira kubaka igihugu cyabo. Haleluya, haleluya. Nanje nagomba ndakubarire, birashoboka yuko mu bikorwa byawe, mu bikorwa ukora hari ibintu byasambutse kubera intambara, kubera abageragezwa, kubera ibintu byashitse, kubera amagwara. Imana idufasha cyane, kubera ubukene, kubera amajambo, kubera kubura uruvyaro, hari ibintu byasambutse. Haleluya, haleluya. Nehemiya amaze kumva ko igihugu cyasambutse mbere cyabaye imisaka, ngo agira inyota yo gusubira kubaka igihugu, maze ngo afata umwanya wo gusenga, asenga asiguza Imana. Haleluya. Nagomba ndakubwira ngo gusenga kubasha guhindura ibintu. Hari imigambi n'imigabo y'abadayimoni, hari imigambi n'imigabo ya Shetani. Iyo turiko turasenga tubasha guhindura ubusa imigambi y'imigabo yose Shetani adufiseko. Ijambo ryanejereje cyane ngo Imana yumvise amasengesho ya Nehemiya, ihindura ubusa imigambi yose abadayimoni bari bamufise, ihindura ubusa inama n'imigambi zose zari zakozwe. Nagomba ndagutangarize kugisengesho tugiye gusenga, Imana iracyahindura ubusa imigambi y'abagomba kukwica, imigambi y'abagusubiza inyuma, imigambi y'ibikurusha n'ibikuremereye. Imana iracyariho ngo ihindura ubusa. Nehemiya ngo arasenga, kandi Imana ishira mu ngiro ibyo asabye. Birambwira ngo aje no ku mwami asaba uruhusha rwo kuja kubaka igihugu ciwe. Imana ngo imugirira neza, agira ikiganza ciza. Iyo umuntu asenze agira ashaka kugira ikiganza ciza. Ugusenga mwene data niko iri jambo rivuga ngo guhindura ibintu. Nagomba nkubwire naho ubona umenga byapfuye, naho wawe mu mutima wawe ubona umenga ntibigishoboka, ugusenga kurahindura ubusa imigambi y'abana b'abantu. Nehemiya amaze gusenga, haleluya, haleluya, imigambi yose irahinduka. Wewe umugamba wa Shetani yahagaze imbere yawe, nta kindi kintu kizowuhindura. Wewe umenga ibintu byara
byarabomotse, w'abantu umenga byarashwanyaguritse, w'abantu umenga byarapfuye, nitwasengana nawe urabona Imana ihindura ubusa imigambi ya shetani. Nagomba ndakwarire shetani agufise ku mugambi mubi, ariko Imana nayo igufise ku mugambi mwiza. Haleluya, haleluya. Kurikirana intare y'abantu twafashije gusenga, Imana igahindura ubusa imigambi n'imigabo y'abadayimoni babarondera. Amen. Ahahetagirirwa hanyuma nange mbona gushikirwa mukuru bashima macani mwintera amasha. Uyaje agatambuka ese nagimuga y'imyumbati n'umunyu ni wa sinajye namba byose bikumugana yabivuye. Ubu waratambiye gute? Kuva kwa gatanu shikino bisasira kumuntu amashashi nake agashanje bikatazi ekange kanumuyaga tarifisi nibyo bifata nibyo bikasigarwa bibiri byo bahubibika ubyana umutwaro ukwiriye rumwe rero ubije kwamba buri kwezi namba ntani binini ijana 80 ariko byose byambere ubusa. Kwa gatanu kwe muhira ati nasubiye kujya kusira nabyibitiza naje ndibisa konje kwa muganga ashobora byose ati haleluya. Iyo bari baragoshe ariko mwenye kubohoka ndetse banye hakichuwa Amashimwe shikamani Yesu. Amen, amen. Amen,